What's up people, what's up guys, bakunzi ba Breze journalist. Uyu munsi twagendeye ahantu hitwa Ngo ku Gasaka downtown. Natuvuye hari Abuja Flavor. Uyu munsi twagendeye umwe mu baririmbyi bakomeye cyane yitwa Nick Dave. The mouse wanta gwa Mr. Manti machine nyuma. Nawe the mouse. Yeah, wazaga. Adufite n'utuntu tw'ubwenge. Ingo washitwa ngwiki. Yeah, nasekerekesha hose. Yeah, no musi rero twari tubafitiye agasiripurize nk'abakunzi ba Breze journalist ko kubereka imisozi turimwe ni mu misozi igihumbi. Murabona aha hose ni henshi kure cyane, turi mu misozi twavuga ngo iki ibiyaga bigari sinumva ukuntu umuntu bivuga Megistema ni mu ntara ya Ngozi. Abakunzi ba Breze journalist nibaze ko mwese mubibona bamwitwa Nick Dave. No musi harasha mene harasha afise imwe mu ndirimbo zikomeye cyane zitwa Weekend. Baririmbanye na Alex Soja. Afite n'amakorabo menshi, afise ngo amakorabo ngo agomba gukora komeye cyane. Aboje na Salava men. Barayuba wana bose ari men. Wo Salava ushobora kutubwira nka Nick Dave ahantu yo bavana uwo hehe? Salava mpetabizi kuririmba kwanza. Mpetabizi kutoka Kenya. Mpetari Kenya. Asanzwe ari umurundi gusa aba Kenya. Mpetetse ko turakorana akantu kugira ngo muri no minsi y'amasho tubandanye tunezeza abafanizi. Uno muzi rero tukaba tuyibutsa yuko turi tariki ya kangahe ukwezi kwa 12. Ntabwo ko ku misi ya Noel na zabona ni hazoshe. Wana n'amakonseri menshi. Kaze kandi. Are turi ni muri commune Gashikama mu ntara ni Ngozi nene Ngo. Ngo ku Gasaka downtown. Tubuja Flavor. It's MC Breze K, Breze journalist, and Nick Dave K. The mouse. Yo, kubita freestyle wagwa. Yo, abatazi byo gukunda ngo bampere gisomo, abagukinisha keshi nabahaye gasopo. Umwe mu magana, nibo ndaza nkugana kuba hari uwo mungana, yo ndabihaka. Watumye numva ko nkunzwe ndabyirata mu bajama, simwe byakera wo kuvugana bitwaje duhangana. Kwanza nkwite Benita, oyaye bass editor. We ntukagira ubwo bagukanga marite. Ubunaliza makatano bafyete nkabafuta. Eregura barota. Mwihera mata maze nkwambika impeta tisange biri better baba. Yo wagwa umbi mwumverena ibyo bintu mubivuze kwiki nk'abakunzi ba Breze journalist kamera tunawasha leo tuwaonesha imisozi turimwe nimwe mu misozi komakomeye cyane yo ngaha mu ntara ya Ngozi. Nick Dave na haya mukamuri ko muramubona neza umusitara komakomeye cyane ngahe. Nabura tugira nka Alex Soja ngo ni warongoye akarere. Ubushize Alex Soja yatwemeje ngo niwe muririmbyi akomeye cyane ngaha ku Gasaka. Men ujya mu jama namwemera kuririmba arabizi nivyo. Ariko amenye yuko ari abari gentleman bamutanze. Nk'abantu batabazi Nick Dave yoshobora kutwibwira yitwa Nick Dave mu gihe tuzi ko ari n'ubundi muntu yabice biracika ngaha muri industry ya +257 yiswe Nikiza David aka Nick Dave. Nawe yotubwira Nick Dave ibyo byavuye he byagenze gute? Yangira ngo bashavye gose. Witwa Nick Dave wawe witwa Nikiza David. Turahuje amazina. Bo kubiki iryo zina torihindura mu gihe hari umuprekirisere wawe yahisemo kugita imbere y'uwawe utaraba mu muziki. Ubivuze ko iki? Je nkunda kuvuga yuko izina mu bisanzwe nta muntu agisangiza. Amazina twese twitayeho n'abandi bayiswe. Cyangwa hari abandi bayitwa. Izina ntabwo ari cyane agiyese. Navutse nitwa Nikiza David. Niyo mpamvu numva ko urihurira ko ari ibintu bitota sana. So ngomba kukombata bya hatari kugira ndomine iryo rindi zina uri merite. Dari merite. Kwanza Nick Dave nijyo nitwa mu star ariko kuri rezo social zanje hacaho akantu gahinyanywe gatoya kugira ushobore ku difference. Kantu gahinyanywe nanje ndi murapper man. Yo wasubiraga kwita kandi ga freestyle kugira ngo abakunzi ba Breze journalist ntibizwe n'isari mu gihe turi kumwe no mu rapper
sura kama malaika sema amina, ulikuwa wewe nikachagua wewe, wewe bahati yangu, roho yangu tena kipenzi changu, sikujifanya mtu mkubwa baada ya kujua wewe hayuko kama wengine wananipenda leo kesho wakaniacha, hakuna kama wewe baby wonderful. Yeah man, ivyo irahagi. Watubwiye yuko uri umwe mu baririmbyi ariko babikora ngaha neza bigacimwa. Woshobora kutubwira songe ufise zingana gute? Okay. Yewe kugera ubu navuga ko mfite indirimbo zitatu. Indirimbo zitatu yo bita weekend. Sana micro. N'ubushyuhe. Ariko muri project ndategura gukora izindi ndirimbo nyinshi. Nka collabo nababwiye ya Nidevi na Slava Boy. Muyitegana ibintu man. Brez nakubwira ariko je winner. Numwe mu journalist dufite ngaho Ngozi. Mijanye na artist industry ya music ndundi. Asangwa azwi cyane. Nkaba novuga yuko ibijanye n'iyo collabo. N'umuntu abizi cyane. Amazimisa akora ibiganiro nkasanga yashizemwo. Yashizemwe ibijanye n'iyo collabo. Rero muyitegana ikishika, collabo imeze neza. Ewana y'abarinzi babizi kwa kundi nyene twamatubatenguha murabizi men. Kuba twabazi J Winner yo barinde yo bakora iki? Woshobora kumintroducinga gatoya. Mu journaliste. Akora ikiganiro cya popular artist kuri Bonto FM. Radio buntu iherere hariya muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi. Mu ntara ya Ngozi. Okay. Yego. Wo J Winner murakunze kumugaruka ko Nick Dave aramugarutse ko mu gihe na Alexoji yamugarutse ko hari partnership mufitaniye hagati yanyu nka mwebwe na J Winner. Je novuga yuko novuga yuko iyo ufise ibikorwa bizima abantu barizana ubwabo. Just wasanga ari umujournaliste ajeje gupromotinga kuvuga ibikorwa by'impano ndundi muri rusange. Naho rero twahuriye niyo relation dufitaniye yo gukora akumva ibikorwa ni byiza hama akabigira iki akabipublier. Nkuko Brez journaliste yavuye Bujavire agashika nyene nijizi mugashikanwa Yosha Waisiri kutoka Yosha Waisiri tu nijizi kugasaka. Amen avuga ati paka Nick David tuvugane tuyage ambwire project ziwe zimeze gute. Nibaza ko abantu batari baki bariko barabibona ku matu amwamwe. Aho duheruka gukorana n'ibinyamakuru bya magazine bya Jimbere bya Yaga mwana. Vuba arakano mugifise mu gikoni hashaka kugaragaza gose. Sishaka bija muri media mu gihe bitaraba official. Ariko vuba murashoye kubona yandi matuwa ameze nka yandi nyene. Ndeze ko mwayishimiye mwenjo yinze kwanza. Watubwiye ivya Yaga bo byoba byagenze gute mu bantu batabazi ibyakubaye ko hamwe na Yaga? Icyo gihe nije nakira abashitsi men. Kandi iyo ushoboye kameme uravyumva yewe. Haraje abashitsi hamandakira nagiye kwakira abashitsi. Nta birenze tu. Yaro kwakira abashitsi. Okay, ku bantu rero boba bibaza ati umuririmbyi no munsi twamugendeye kubera iki yaje ni Brez journaliste sanzwe nkora ibiganiro nk'ibi apati yuko mwamumenyereye no mu kiganiro cha extra history kuri YouTube channel yanje ya Brez official. Uno munsi rero naho naduze mu ntara ya Ngozi mvuganwa no kuganira n'abaririmbyi bamwe uno muririmbyi yitwa Nick David de Mafia. Hakaba hariho n'abandi benshi tuzogenda tubonana. Muzoza murabibona musabwe kugira subscribe kuri Brez official kugira ngo mubandanye mubona ibiganiro tubashikiriza bivuga ku bantu benshi baba batandukanye byongera bibereka n'abastari benshi batandukanye. Ariko twiko turabereka imwe mu misozi ihanamiye igisagara ca Ngozi. Naho mutabona gusa turi hafi ya komine Nyamurenza hafi yo ku Rwanda no Burundi hafi yo ku Kanyaru. Ure numwe mu misozi ihambaye umusozi witwa turiko witwa gute? Umusozi wa Butamen. Ibutaha ko kwifishe kwa Nick David. Umusozi wa Butaha ngo herereye mu ntara ya Ngozi muri komine Gashikanwa. Komine Gashikanwa tu. Obo Nick David nk'abakunzi ba Brez journaliste barakeneye kumenya akajambo kamwe kagasunika rugi
bo wobaha nk'agaki kuri Nick Dave. Ya men. Kwanza nabanza gushimira Blaise journaliste ko nari karitanga kugira ngo impano ndundi zibandanye za partner ziba represent. Ya. Just mbanje kugushimira we Blaise journaliste uba witanze vyatari. Ya merci. Hama kubafana ba Blaise journaliste cyangwa kubafana bacu muri rusange. Ya men, ibi biganiro mu bikunde mu bipartage mukore subscribe kugira ngo nyene bibandanye bigera kure men. Ya nizere yuko inguvu zanyu mu kudushigikira mbenga aho zizotuma tuguma tubaha ibintu by'amateka. Ya aha bahitwa ngo iki Gadavi Bahita reka tuboneshe abantu abakunzi ba Blaise journaliste inzu zubatse ngaha bahita inzu zibagomba gukorera mwi ni ku mashuri butaha bariko barategura akantu barategura kubatungira ibintu batungira ibintu just apare ko batungira ibintu bagomba bacebetara ikintu bita amatara 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 okay bagomba hazane electronique turacariko turabandanya ntembereza ngaha mu imisozi igihumbi tubatembereza ingozi nigizi ya ngizi ku Gasaka downtown no musira yaturuka ibiryamwa bikaze unasaba men ya ariko mwabonye cyo nanzimanye ngaha nafise ubuhiye abantu rero bakunda ivyamwa nkiri nkanye nayo warore kamo ndabaye bege hariyo binini men hariyo binini umuzinga mubona hari anguruzuye naje murabona yuko iriya kerekeshoze kiri madone ya c'est comme ça ya nibaze yuko yari short emission but aho twoba turi woshobora kuhatubwiraga Nick Dave ariko ndabivuga mu mwanya ko ari ku mashuri utaha muri commune Gashikanwa ntara nyene ni yayinde ni kiza yego haturi rero akaba ari kuri ya mashuri bashobora kugaburira abana ku ishure sinzi ko iyo programme yo bikihari ariko mu myaka yashize ndibaza byarahahoze no birahari men birahari tu bo tukaba twoshobora kubabonesha na kimwe mu gikoni batekamo justement je pense ko ari ngaha bataba bahabona neza bo bari ngaha ayo baramashiga bashobora guteka ko batekera ko abana biga justement je pense que aya mashiga aya muyabona c'est comme ça hariya naho ikaba ari mu masengero akomeye cyane mbe hariya amasengero bayitwa gutega Nick Dave nimwe mu mashengero akomakomeye hariya ya Katolika wese rero turiko turabereka ukuntu byifashe hariya iriya sengero mubona nkeka yubatswe ku ngoma y'ababiri ariko je pense yuko ibintu byose biriko biragenda ku murongo ngaha turi mu kiganiro turi kumwe n'umuririmbyi akomeye cyane yitwa Nick Dave Bawonsa ndagaterura nka bawonsa the body gang ndakujomba reka ntundirimbo mbohe udufaki twamasenda ducike gute abo bana bari bakoroka jabu ngera babasoba iyo bafise soda ndabona bayagaye profite kano gata yindi wi zanibuke ko nari hango ubwo biryoha binajyana kubi hamwe n'inyama handi ni mukubi ndibona mu birahuri tunawasha abakunzi ba Blaise journaliste Nick Dave turacari kumwe ngaha bo aba n'abafani biwe ngira ngo murababona n'abandi benshi batandukanye ku rundi ruhande sinzi yuko boshobora kubidondora witwa nde wewe agent Fanyokundo Jean Dodi nawe niyitegeka Aaron aha twoba turi bo bahitwa ngo iki ni mu Rutanga kweri mu Rutanga ni muri commune Gashikanwa mu ntara ya Ngozi uwo nawe ku rundi ruhande naho turafise umustar akomeye cyane yitwa Nick Dave Demarcia okay apart from that turashobora kubaza abafana ba Nick Dave ico bo baba muziko mwe nka Nick Dave umustar wo mwaka karere mwa mumuzi gute nk'abafana biwe kabisa Nick Dave je kabisa kumyitware yiwe kabisa imeze neza Nick Dave woba umuzi ku ndirimbo nk'iyihe yo bamaze kuririmba hari indirimbo ivuga ati zana mikro nta yindi nawe umuzi ku ndirimbo yihe
tugesheho muri weekend. muri bayitwa tugeshe muri weekend niki defegera ngaho nayagwiwe aba ni bamwe mu bafanzi bawe Yeah, man. umwe yavuze ati zana mikro undi ati tugeshe muri weekend Tete kugatumba men. ya woshobora kuducishiriza ko gatoya kuri akapera kiyo ndirimbo yitwa zana mikro Vuga ati bagwansa ya ndagaterura nka bagwansa ya the bad gang ndakujomba reka ntundira inkombo yo abo iyo ni weekend je pense weekend show ya iyo bavuze yindi ni zana mikro kubita gatoya freestyle zana mikro mbatera story y'umu type yamushaka Yeah. Fabiro vigwazi kura pakubi yaramubonye ngo mu type yo Fabilove Kamerigado da Keshan boy ya abafani ba Nick Dave murashobora kongera kutubwira ninde yobaza indirimbo gatoya ya Nick Dave kugira ngo atubwire nka akapera gatoya namwe nk'abakunzi biwe wowe nk'umukunzi wowe bawuzi nagace na gatoya ku ndirimbo yiwe Chakatera kweli. Ntako noshobora kumenya kabisa. weho woba ukazi na pole pole ya Nick Dave yeah man abafani bawe baragufana mugabo ngo nta ndirimbo yawe bazi ko nagace na gatoya twobisigura gute sia kweli birashika kameme kuko ariko gusaba bazizi kandi nzi neza yuko hari abandi bantu baba bazizi bivana n'ahantu tuba dushikiye cyangwa Yeah. batumbere abari ya bakunzi ba Blaze Journalist ntimurambirwe turacabandanya stay tuned kuri Blaze Official turacabandanya na Nick Dave turi kumwe n'abandi bafana biwe batandukanye turacabandanya kugira ngo tubandanye tubahereza show turi muri commune gashikanwa mu ntara ya Ngozi turacabandanya na Nick Dave twongera dutemberana muri commune kugira ngo tubone byinshi bitandukanye atwereke ibyiza by'intara ya Ngozi stay tuned kuri Blaze Official